Mareza nta nisoni wewe ubwo urumva ko ufise umutima wawe utembera neza abavyeyi barashaka gufatana nkuko bagombe bamena nibidaje wicaye ngaho washize agati mu ryinyo mengo uri muri arabana nka sene mubona yari film none ivyabura biyobewe abo bareke bapima ni nguvu ibyo kugwana mbere baranabimenyereye gore byumvika mwana uko nikuvutse umwana w'umuhungu yamye akunda nyina nawe uko nikuvutse nikumetse muravyimarira itu zopfa nka so ahubwo uzopfa nka nyoko nawe mbisa Viyo uragwaye kumeze gutyo ngwaye mu mutima gwaye mu mutima byaje gute ariko Gahema Nukuri urazi burya yuko ngendane ntonto n'agahinda tuwerike kubona Gahema kuri uyu mutumba wose yaba umugabo yaba umugore yaba bana bose atanumwe aduhanigwera baduhariye ipfomo turisigaye turi iciro ry'umugani ngo turabarotse umve mwana nje ndakubwire nyimba ari icyo jewe ngiye hampande ya hari abana barize baramenyesha uzubona bariko barajyana inzara ngo he gwaruroze nanje atani ico niyagiza yaba ikintu yaba Imana yaratomoye kugira umuntu amenye ikintu kiri mu mutima w'umuntu ndazi ko nera je urazi n'imbeba ngaho mu nzu sindayikubita ariko bakaja bakanyagiriza imivyimba y'abantu Gahema hariho n'ico utaramenya mbega urazi ko nahatswe mama Nella yamakija nsanze mu rugo rwiwe turi kumwe na Nella ndahandi wagira yiki none mama urabona Nella wewe n'ukuri kw'Imana kuri uyu musozi niwe aduhanigwera atuvugisha niwe tuyaga ingorane dufise none umva noreka kuja kumutemberera nawe umunsi yakwihindukiza uzoribona mbega mwana jewe byo byose bibaye aho mfakariye burya ubupfakazi ni bubi cyane ibyo byose bavuga ngo jewe nije nakuroze mama wanje ngo kugira nturonke umufasha ariko nonezerwa nuko woguma ngaha munsi wanje abandi nabo ngo nije nishe umugabo wanje ariko byo nyohera nihekuye n'ukuri kw'Imana jewe aho ngiye hose n'umwana ubona ari yugwara mugenzi kabyihweza jewe ukuntu muri iyi nzu atandi gifurifuri c'umubirizi kiba byurazi ko nkunda kwisengera ibyo bitanampanga mbere haraho niyumvira ngo ntenomoke mve kuri uyu mutumba n'inzu n'ibiriyo kuko Yesu ni wese w'imfuvyi n'abapfakazi ndashobora kugera imbere nkaronka gifise utuboko uwunkisha ingero nkagaruka niyumvira wewe yiyumvira na mwene wanyu nkumva umutima ukuntu nobayererana ikananira yaba ndumwe n'ukuri kose ntokomotse bazi rero Gahema cyukuntu mbona dukwiye kuba kuri uyu musozi dukwiye kugira amaso ntitugira amatwi nimba gusa jewe narabihaye umukama
je narabihaye Imana nizomburanira. Imana iratubona. Ego mbere usanga ari ico ndagiye gusoroma akajumba nawe wigumye wiha amahoro. Oya nukuri ko siwe gitu cyane cyo uransika hano. Nera Sa komeze gutyo Imana ndi mubi. Ndi mubi. none wona uri mwiza ufise icyo gisokozo ubona kuri mwiza urambabaje nukuri. Hema ngiye kuraba umugenzi wanje yambwiye ko ari hahantu barondera umukozi. Rero nanje nditeguye ndagenda be ko nogira izo shase nkakaronka kazi. Ndagusavye ufate isuka tuje kurima. Hema wowe wanyiciye kazoza kanje. Unyaka amahirwe yo kubandanya amashuri yanje. Jewe nakuvyaye nije nakwiciye ubuzima. Iyo nkwicira ubuzima ga ntuze Nera ico gishwegere cyari gusa gutyo. Umve rero je ututetemba byose wiga wareka uja kurondera ubuzima uja mu biraka uja mu birare uranyumva ufata isuka tugende kurima ntusubire kudedemba n'ijambo na rimwe. Ndahaze kurima jenyene wa mukobwa ndahaze kurima jenyene kandi undusha kurya uzi kurya nk'umugwayi wa diabete. Urazi wewe yufashe igiteka wewe yufashe igiteka umega ugwaye diabete. Ubu rero ukiri muzima ndagusavye ufate isuka tuje kurima. Erega indoto zanje ntabwo ari izisuka. Ubu naho nironkera umuntu aza kundangira akazi ucimbwira ngo sinjayo. Heka ngo vyumva utovyumva je ntegeze kwaja kurondera kandi kazi nawe urahebuka dovye munyakigogo basha oya abandi baravyara nanje nagiye navyara kabisa. Atuvyara nabo gatukonka nabako je nararonse ntaco mwananje igumire ku gisokozo cawe nico kikubereye nanje nje kurima mwana wibere ku gisokozo cawe. Inankuki mwana uraberewe nukuri uraberewe jewe wambariye ngo ugiye kurondera ubuzima fata inzira none genda ukora ibiraka hari ikindi mugabo ndakubarire basha turi kumwe nuvaha fata isuka injira mu nzu wakira inkoranwa wakira inkima tuje kurima uravyumva erega gasumba kari karakamira navuze ukabura kutandaba igitsure wewe uri n'uburenganzira bwo kundaba igitsure je ndi nyoko nikibaho injira uzani unyarutse ukiri mwiza unyarutse ona barafiki abana bo ugomba kundusha ibiharuro wewe undusha igifaransa nayo ikirundi vako kugira ugere ngaho ni kirundi gusa cyakureze. Ambara ningoga tugende kurima aho vyakabereye ni kera. Ubu munsi nturica kandi numira. Jako nize sindya. Nanje nda Nera ubu nyene basha
ntundira amasaha nakubariye ko na Jenize. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mama pastor Nukuri karibu. Urakoze. No bwiza bwawe gamani. Nukuri ubwiza bwawe misese kwa mabunsa amazi. Yeza kuba umuntu w'umugabo ngamba ndakwifuza. Cyane kubera Imana. Nukuri usa neza biteye ubwoba. Mana we. Urakoze Nukuri ni kubera Imana. Ariko mama Kentine Nukuri nawe usa neza cyane kandi. Ewe ibi ni mubibona. Oya sigiye gusa. Sha ariko ibyo ntavyo no kwemera. Reka kwambara ndakuzimanika. Yo oya sha. Uyu musi ntuzi wariwo. Ndafunze. Ntaje bagiye abakozi b'Imana ko muguma mu bintu byo kwikebagura. Ni kwegera Imana. Were uvuga ngo nsa neza we niwo bibona. Hari uraho we. Ngira nambabona ko ndi nguge, nambabona ko ndi imbwa, nambabona sinakubarira. Oya nawe. Hewe. Hagiye imyenge y'inzusha imenyana nyeneyo. Hajya kenshi 99 kwijana. Bandi konsuka majojo imbere y'Imana yanje. Mama pasti ibintu umugabo wanje nkorera. Ibintu umugabo wanje namba ari daimoni, namba ari je ntazi kwitwara nk'umugore, namba ari bikije ntavyonze. Mu izina rya Yesu. Reka nico gituma tani umuntu ushobora kubibarira ngo bitahure. Cengende imbere y'Imana nkayiririra akora bizi yindi Imana sinzi nkamwe ngira nimwe inabwira mu majambo turuma mwana wanje kugenda rira nkarindira kuvuga nkabura. Uzi uko rero naze munaza n'undi mukobwa ngaha mu nzu. Amaso kuyandi. Oya. Umukobwa cyangwa afise ikindi kintu bafana. Ngo vyabakore tugira hejuru ubona umukobwa ugashuvuga ngo ngo ni ndaya yiwe ngo numuhabara usanga ari ivyo. Ndakubwiye uko ntucu byumva umuhabara wiwe. Mu nzu uko. Mama pastor chekweri sinzi ko ngo no kwiyatura ko mvuge ngo naragoye sinzi ngo novuga gute gusa aho bigeze je muzokumva no motse kandi muzoncira urubanza. Ukuri ndarusha. Oya mama Kenti. Kubomora siyo solution siyo nyishu. Kandi uwo butsinzwe ari abandi bahizi benshi babishoboye mbere bashoboye nibirenze ivyo. Hari abemeye barabaca imitwe abandi babaterera mu gwobo gw'intambwe abandi mwitanure ni benshi aha turi hari abandi kandi bagwanye neza bagatsinda. Nukuri ugumana umutima wo kumira ku Mana ivyo nibiguca intege. Kandi mama Kenti je ndafise inama no kugira. Uzoraba uzoze muhira ubonane na pastor ujya mutware wanje umwiganira ikibazo ufise agufashe gusenga twinginga Imana tube benshi iyo umutwaro wikoreye benshi uraremuruka ugahwahuka. Mama pastor umugabo wanje sishaka kumwarabaza n'ubundi mama pastor tinaenda bikubwiye ngo uzobimubarire sishaka umugabo wanje kumumara amazi kandi umva na pastor ndabimubwiye no ndamwandagaje nkabamenye ibanga ry'urugo. Yo mama Kenti nukuri kura ubwoba. Jewe umugabo wanje ni umukozi w'Imana bimwe no kubwira ni nk'ikinyabugingo Imana yazanye mwisi ikagitereka ngaho nukuri. Afise amabanga y'abakristo benshi ari mu ndiwe naje tujyamana ku gitanda kimwe ishuka imwe nukuri ntazi atambwira byukuri nijya zoribika nukuri nta hantu namwe zo kwararaza kandi byukuri ndagushimiye kuba uri umufasoni umeze gutyo si byiza kwararaza umugabo wawe ahubwo uramusengera
ego kandi Imana izomuhindura kuko Yesu yazanywe n'abo bantu nyene ntiyari yazanywe n'abatunganye ego rero je ndakugira inama kandi ndakubwire ushira ubwoba Nukuri uzoze umutura umutwaro agusengere hajya umutwaro wikoreye benshi uraremuruka kandi Imana iwumva vuba Nukuri dusenge Imana igutabare kandi izobikora kandi iyo urugamba rushushe ruba rugiye kurangira wewe ureme kandi inshingano zawe zo mu rugo uzikore neza icyo utegerezwa ugikore ube mu mwanya wawe neza by'ukuri Imana igusange aho wategerezwa kuba uri. Erega nubwo bimeze uko ujya mugabo wawe nuwi wawe kuko nuwi sezerano abo bandi nabasuma n'ivyambuzi rero ntumuhebera abasuma ariko mubungabunge nk'uwawe. Reka mama pateke ivyo tuvyihoze kubera nje numva nagahinda kanyishe. Uri sana amakuru ya Noella yosha Noella Nukuri araho ameze neza yego nyine guma muri vya bintu vyiwe byo gukora indirimbo. Urazi rero Hema imodoka imwururukije nakiriye ishakoshi nyene acavuga ngo tuze ku moto ndamwankira nitugenda n'amaguru ningende ndakurya kwipawa mwibarabara nyene ndakwishimako. Urazi Hema abantu rero bakaturaba dukorana ku bitugu nahatswe kuririmba Hema kakaririmbo hora wumva mu radio nibaze barabe nibaze barabe ukutagase uko Imana yakugitse tagata ni umwanya wawe nukuri kose mama yoca mama umubabaro twahoramwo w'abantu uwo mwanya waheze kandi n'uburaheze hanyuma Benise egoma none amashuri ageze mama ndahejeje kaminuza Imana ishimwe ndahejeje kaminuza naratambwe no kwandika igitabo ubu ndiko nditegura defense mama ku munsi wanje wa defense si bya bindi ndashaka ko muzonteturura mukantera iteka mukaza ku rubanza rwanje tugatagata tukarya sho tugashima Imana. Urazi ingene nize bigoye urazi kugira ngo mundonkere minerval ingene byabagoye rero mama umunsi wanje ndawushuhiye mwananje ndazi yuko basha nzokwitegura rero uyu munsi witegura ko mu minsi mikeya urubanza ruraba pe asha agatoki kareza nzorondera ibido y'umutobe kamere gose. Arabizi nanje ko ndagukunda cyane kandi nico ndagukundira wewe ndazi kuzontagatisha none rero mama
Amakuru namwe yo ngaha mumeze gute? Ndibuka yuko navuye hano hari ikibazo gikomeye cyane cari kiduhanze. Rero mumbwiye bimeze gute ubyifashe gute? Nukuri mwananje Benisi. Urazi bijya nta kirahinduka na kimwe. Tubayeho kunyene. Urazi rero Beni, tugeze ku rwego rwaho turi mu ibarabara, abantu batubonye baca baduhunga. Baramaze kubwira abana babo yuko batubonye bagiye ku mashure bazoca baduhunga bakiruka kuko ngo ibitega tubigendana mu mpuzu twambaye ngo twobibahuhiramwo. Uko niko biri ino ukuntu bavuga igitungwa gipfuye bavuga ko ari twe tucishe, umuntu apfuye naho abayishwe n'izindi ndwara zo kwa muganga bavuga ko ari twe tumwishe n'ukuri. Insina rya Yesu. Uko niko biri. Ikindi naco ndagutera inkuru, jewe abahungu bashika ku 10 barashatse kuntwara byaranse baca bababwira ngo uzoba upfuye utwaye kijya gikobwa cyo mu banyabiteka. Aha niteze kuzosazira hanyene. Insina rya Yesu. Basha wewe ukunda gusenga nukuri kutagabanije uzurasenga upfume wisonzesha ntuzuvuge ngo nisonzesheje nzoca ntuburuka nonde. Mana yo mwijuru nsenga mama. Sawa. Nimwihangane ndazi neza ko Imana mwijuru nsenga. Izo dutetura kandi dukure ko kino ceye. Ikice abantu batwambitse ndazi neza ko igihe kizogera Imana ikakidukurako. Nyene nimwihangane mukomeze musenge. Muze dusenge dubwira Imana bino bintu ko je numva birandambiye n'ukuri. Turabara baguma batwambika. Ariko muga ivyo tuvyikuremwo dusubire mu munezero wuko waje. Aha mbere rero ngo magende kwibotiki hariya ku kabare hari ibintu nasizeho hajya nase kubihitana kuko byari kumbuza ifyeri ryo kukwishimako ce ndabitora nce nzanje mu gikoni nteko two kurya nyene tumeze neza. Umviriza ndakubwire wibuka itomati umutogoshere ka gatoki twakura mu murima. Wumvise emwe murakuma icyo ndagukundira wewe umenya umukobwa wawe cyakunda agatoki niyo njya yanje murabizi vure urakoze. Yo, Beni, ni wewe? Yo, icyaro kirahotora n'ukuri. Urambonera ingene usigaye usa. Mama burebure, mama ubwiza, mengura umuzungu. Erega ntamenya kuvuka ngaha. Nera, n'umwamikazi. Bujumbura ni nziza, mw'amazi y'Ubujumbura mwe murayazi. Wabaye umuzungu frame. Turatudoganira n'agasenke twogena ko turayeko twoca. Riho twirirwa mu murima ntibyo nakunda. Amakuru yawe rero. Hewe nta makuru ntayo. Reka wa mukobwa wawe biragoye. Ahubwo urazi n'amakuru mama twajanye mu murima. Hewe tunajyana nabi ayo yaramburiye sayo kuvuga. Ewe turakora hajya tugejeje hagati ahaswe kumpamba mwisema. Emwe yaciye yifatira urugendo aragenda. Sinzi n'ivyaraye mu ivyari byo. Yantaye mu murima. Nanje ndahakubise. Mbonye nkukije kivi. Ice ndavuga ntereka nce kwa Viola. None rabasha nce ndasanga wewe. Beni, ni kuri ndaryohewe no kukubona. Fise byinshi. Numva noganira na wewe. Nshanera rero wihangane uri ivyo bihe byose bizohinduka. Sasa rero wewe ayo makuru ufise wumva ngana uko koze nta kibazo gende ugarukiwe nta kibazo turi umugenzi wanje basha turavuga turaganira nawe nugira ikibazo naho ndushe ndemera nihangara basha wenda agiye gusumfatira kanya bayi rero muvyeyi nawe turasubira ukarabe ugaruke ndagiye koza tuno tuguru ndamvana
sheri none se wampamagaye je naherutse umbwira yuko unkeneye ariko mbona atacu uri kuravuga urumva sheri nyene nari maze iminsi mfise igitekerezo nifuza kukubwira urazi ko ndakubaha kandi amplisi dosa urazi ko ndagukunda kandi cyane rero sinokubaka gukora ikintu ntabanje kukugisha inama ntabanje kukubwira nico gituma nari nifuje kukubwira ikingira ndakubarire urabona urya musazanje Moses ego Moses urabona ko yize amashuri akayaheza akarangiza akaguma hariya ruguru nta gikorwa araronka cyo gukora nta kazi ntaki kandi rero amaze iminsi azarangora ndamufasha utu na turiya numva biranduhije utwo nshoboye nka tumufasha mugabo urumva by'ukuri hariya yagumye ntibiheza ngo bimere neza ntashobora guca ubwenge yagumye impande y'abavyeyi acagira agafyinyi nari niyumvira yuko vyoba vyiza tumuzanye akaza ngaha akaba ngaha akanyegera nkamuhanura mu bijanye n'ubuzima urabona ni Bujumbura abantu benshi barirukanga barondera hirya no hino gutyo nawe agaca ubwenge amaze kuva impande ya nyina yoba nk'umwana acutse kumbure hamwe n'Imana nizera yuko yobikora ugasanga araronse ico gukora kandi Imana ikamuhezagira Nukuri ndabigusabye mukunzi wanje ikibazo ca Moses urazi ko tumaze kukivuga nako Moses sijya mbere sijya kabiri aza muri runo rugo hanyuma kuvuga ngo Moses wo mwigisha ubuzima ngo yogira agafyinyi kubera ari kumwe n'abavyeyi nibaza yuko Moses ntabwo agiharugwa mu rwego rw'abana Moses nigiswicinobera Moses arakuze bihagije kumenya ingene ashobora gutunganya no gupanga ivy'ubuzima ahubwo mwebwe uriya muhungu nimwe mu mwica ni gute muguma muvuga imisi yose mutwara umengo ni rigi uriya n'umuhungu aratandukanye n'abakobwa arafise uburyo yo kwiyaranje akamenya ingene arondera ubuzi ikindi kintu naco wibuke ko Moses ari umunebeke cane igihe cyose amaze kuza ngaha aje ngo aje gupasa amavakansi so kurya no kuryama uhora ubona yiyumvira n'umunsi n'umwe aje kurondera n'akaraka kugira ngo ashobore gukora arabe urazi yuko n'amakarito twamugurira kandi ari umuntu akuze abandi muri vacances baragerageza bagakora kugira ngo arabe yuko ashobora kuronka n'akantu gato ashobora gusahiriza mu muryango asahiriza abavyeyi ariko Moses wewe mubaze kujya mubaze kuryama uva n'umuresefe yibereye ngaho oye rero I'm sorry tizi nkunda abana bigira badelenga ikindi naco kuza kuba hano numva umengo ntabwo bari solution nziza dufasha reka tubandanye tumufasha tumurondera akazi ariko n'ubundi naho tukamuronderera je sinzi kwanza bagashobora ibyo kumufasha jewe nagusezeraniye yuko tuzofadikanya tukamufasha mu bizo bishoboka ariko gasheri by'ukuri nukomeze uko nikomeze gasheri urashobora kuba wanka umuryango w'iwacu nkuko